akanya dutera akamo abavyeyi bafise abana bageze gutangura maternelle y'amashure y'ibanze ko bafise abana bo kuva ku myaka 3 bose tubahaye ikaze kugira ngo kugera ku munsi wa mbere wa leta yandikwa nyezina rizoba riko rirakogwa kugira ngo baze kwandikisha abana babo hanyuma twabwiye yuko tuzotanguza kandi n'ishure shingiro mu mwaka wa mbere n'abafise abana b'imyaka 6 n'7 nabo nyene ndabateye akamo kugira ngo bazuzane abana babo kugira ngo baze kwandikisha kw'ishure ryacu kuko n'ishure rifise intumbero idasanzwe gutanga ubumenyi bw'akanovera. Murakoze cyane. Akarimero ka telefone nkoresha ni 69 amajana 245 amajana 201. Nako kanimero umuntu wese yondondera arico abaza canke arico yunganira ashobora kuca ntorako mu buryo bunyarutse haba ku nimero isanzwe canke kuri WhatsApp. Reka dusubire tubaramutse bakunzi ba Inkerebutsi TV nkuko mutubona tubatembereye ishure ryubatse neza ku buhinga bwa kijambere, ishure ry'akataraboneka ngaha muri komine ya Mugina iri neza na neza muri zone ya Butahana nkuko mubona abari imbere ya kamera turi kumwe ngaha ndazi byinshi bavuga bitubwira kugira dushobore kumenya iryo shure iryari ryo, ariko kandi ntihenze twarigeze kugiranira ikiganiro kuvyerekeye rino shure aho naho hari mu mwaka uheze. Kubatakurikirana ico kiganiro mpave muraba munsi iki kiganiro hari yamo muri description mugere kuraba kandi mugikurikirane mushobora no kutahura byinshi gusumba. Rero nkuko mubibona imbere ya kamera ndi kumwe n'abatumire batatu. Reka mbere hagati uri hagati ye ukikijwe n'abantu babiri kugira acatangura twidondore hanyuma acahereza mugenzi we wundi nawe bose babiri baca twidondora. Murakoze cyane kumpa akanya. Kwizina banyita Vincent Butoyi, hama nsanzwe ndi umukuru w'irishira hamwe yitwa ADI mu mfunyapfunyo Action pour le Développement Intégré. Ni kuvuga ishira hamwe rifise intumbero yo gukora imigambi ibikorwa bitandukanye. Hanyuma nsanzwe kandi ndariserukira rishira hamwe imbere y'amategeko. Murakoze cyane. Yego kwizina nanje muri ko muravugana ni engineer Bihibindi Fidel, nkaba ndumwe mu bajejwe ibikorwa by'inyubako ngaha muri rishira hamwe ADI. Yego nkuko mubibona murabona ko inyubako zisanzwe ari inyubako zimeze neza kandi zubatse ku buryo bwa kijambere. Twifuza yuko ishirahamwe ryacu ryobera irimurikira andi mashirahamwe. Murakoze namwe. Murakoze cyane. Nanje kwizina nkaba nitwa Hagerimana Mathias, nkaba ndi umwe mu bagize ishirahamwe ADI kandi nkaba umuntu akunda kwandika ibyinjira n'ibisohoka muri rishira hamwe ADI. Murakoze cyane batumire bacu. Reka mpere ku mukuru w'ishira hamwe ADI. Mu mwaka uheze twaragiranye ikiganiro ngaha muratubwira mamuko yirishira hamwe, ariko kamutubwira yuko iri shure rishobora gutangura umwanya n'umwanya yuko murindiriye ko muronka uruhusha yuko mushobora kuritanguza. Mbega ubu byo bigezehe byerekeye urusha rwo gutanguza rino shure canke mwaratanguye? Murakoze cyane. Imana yahavuye idufasha turabandanya ibikorwa twiyemeje mu mugambi wo gutanguza ishure mu migambi myinshi dufise. Hanyuma twagumije turahabwa impanuro zitandukanye z'ivyo dushira mu ngiro. Rero abagenduzi b'indero ku rwego rw'ubushikiranganji baraje mu gihe giheze barasuzuma ibikorwa tubigejeje kugira ngo igisabo cyacu cyo kuduha uruhusha gutangura ishure gishobore gutangwa. Rero bahavuye bajana raporo ku babijejwe mu rwego rw'ubushikiranganji, bamaze kubikenguza bahava babona birabereye yuko boduha uruhusha kugira ngo dutanguze natwe ishure. Ni kuvuga uruhusha twaruronse rwasinywe ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka nyene wa 2025. Ni uruhusha ruduha uburenganzira bwo gutanguza ishure ry'ibanze
ryo bakunze kuvuga maternelle, hamwe n'ishure shingiro ryo dukunze kwita fondamentale mu rurimi rw'igifaransa. Urusha mwaramaze kuronka turiko turagerageza kuraba ngaha turi mu ishure nk'uko bariko badukurikirana bariko barabibona, turabona ivyandiko biri imbere ku kibaho. Ni abanyeshuri batanguye kuhigira bimeze gute? Muravuze ku bijanye n'ivyandiko mubona ngaho, mu bisanzwe hariho ibindi bica bisabwa iyo turonse uruhusha rwo gutanguza ishure. Abanyeshure barakenerwa, hanyuma hagakenerwa n'abigisha bakurikirana. Rero twe twabanje kurondera abigisha bazoha ubumenyi abanyeshure. Rero ivyo mubona vyanditse ku kibaho, abo n'abarondezi b'akazi twashoboye gukoresha ikibazo kugira ngo tubacaguremwo abazoshobora gukoreshwa n'iri shirahamwe kugira ngo badufashe kuri iri shure ryacu. Ikibazo kijanye n'abakozi dusa n'abagihejeje, mu bashoboye gukora ikibazo twararavye aboza imbere bivanye n'amanota baronse. Rero ubu turindiye kubaha novuga nti ikarishabwenge y'umwanya mutoya kugira ngo tubategurire kuzotangura igikorwa banonokewe, kuko musanze mubizi ko benshi usanga bamaze igihe kumbure bahije amashure batariko barigisha. Turi kw'igenekezo rya 15 kwezi k'umunani umwaka wa 2025. Akenshi tumenyereye amashure atangura mu kwezi kw'icenda. Muraba mumaze kubona yuko by'ukuri umwaka w'ishure ko muzohava mutanguraza rino shure ryanyu? Ndabye aho bigeze turizera yuko ishure rizotangura mu kwezi kw'icenda nyene, kuko murumva yuko igikorwa cya mbere kijanye no kurondera abakozi dusa n'abagihejeje. Ubu naho dusa n'abatanguye guhimiriza kugira ngo noneho abanyeshure nabo baze kwiyandikisha. Mbere nibaza yuko umwanya n'umwanya amatangazo abatarayabona baraza kuyabona. Turizera yuko rero mu kw'icenda ishure tuzotangira nta kibazo. Ishure twararitoreye izina muri mu gifaransa ni École des Oliviers, ni kuvuga mu kirundi c'iwacu ni kuvuga ni ishure ry'imyerayoni. Ego Mathias, mwavuze ko musanzwe mujejwe ibyinjira n'ibisohoka, bisigura ko ibintu vyerekeye ubutunzi biri mu minwe yanyu. Mbega umukuru w'ishirahamwe ryanyu aje kutubwira yuko umwaka w'ishure muri uko kw'icenda ushobora gutangura atagize ico hinduka na kimwe. Mbega ibwirisho ntizoba rizinvye? Murakoze cyane kubaza ico kibazo. Mu bisanzwe iri shure ntabwo amafaranga y'ishure azimvye cyane uravye ibihaho bigeze, ntabwo azoba avunanye. Turabona ko amafaranga twashinze uwo ari we wese ashobora kuba yoyaronka. Ego. Mbega ibintu vy'ama-uniforme zya myambaro y'ishure bakunda kugira bizogurirwa ngaha kuri iri shure canke muri ya matangazo muzotanga umwe wese azokwigurira iyo ashatse? Murakoze cyane. Ku cerekeye umwambaro w'ishure bazoronkera ngaha nyene. Abanyeshuri bazoronkera ngaha, ntabwo umwe wese azokwigurira umwambaro. Murakoze cyane. Ego, mwatubwiye ko musanzwe mujejwe ibintu by'inyubako. Yego. Turiko turagerageza kuraba, twabonye ko hari amashure amwe asa neza n'ayandi biboneka neza ko akiri mu nyubako. Mbega ishure zova ritangura akimeze uko nyene canke hari ibindi bikorwa mutegekanya gukora kugira ishure rizotangura rimeze neza? Murakoze kubaza icyo kibazo. Ku bijanye n'inyubako turaba urugero duteye ko ku rugero rungana na 90%. Murumva ko mu nyubako dusanzwe twarateye intambwe. Ivyo mwabonye bitarakosorwa nko gusiga amarangi ku bihome canke ku miryango, ivyo muindwi dutangura turaba tubihejeje. Abana bazoza kuza ngaha basanga amashuri yakaka. Mbega ko batubwiye yuko bazotangwa n'amashuri y'ibanze bita maternelle, hanyuma muje mu bya Ecofo, two turaba ibirasi biri ngaha ntabwo twabonye ko ari byinshi cyane. Ecofo izova itangurana n'uyu mwaka? Ego, ico kibazo murakoze. Burya abarundi baramaze ngo ntawuvuka rimwe ngo yuzure ingoro. Mu bisanzwe umwiteguro twawufise ku buryo abo tuza gutanguza uyu mwaka ibirasi bikwiranye nabo tubifise, kandi mu mwaka uzoza
tuza kongera kwimura inyubako ziburanye n'ibisabwa twazikoze. Murakoze cyane. Ego nyakubahwa musanzwe murongoye ishirahamwe ADI, mu minsi yahera hariho amakuru yavugwa kuri iri shure yuko hashobora kuzoba hariho uburyo bwo kunguruza abana ku buryo n'umuntu ari kuri centre y'amabayi ashobora kurungika umwana wiwe akaza kwiga ngaha bakoresheje umuduga w'iwanyu. Cyo bari byo kuri baciyumvira ivyo bintu canke bibaza ivyo bintu mubaho umuco. Murakoze cyane kuri icyo kibazo. Mu bisanzwe imodoka yo kunguruza abanyeshure cyabaye igisabo c'abavyeyi bo hirya no hino, cane cane abafise abana bava kure. Rero natwe twarabonye yuko gikenewe kandi imodoka ribonetse ishobora kugira ibindi ifashije mu ishirahamwe. Rero hariho umugwi twakijeje w'abanywanyi bo mu ishirahamwe ryacu bariko barakurikirana ikijanye n'iyo modokari, nubwo vyoteba gatoya ariko turizera yuko imodokari zizoboneka kugira ngo noneho zirafasha kunguruza abana bava kure. Yego nuko tukiri aho nyene murabona abana bo muri matine babakiri bato akenshi mbega hari indinganizi hari yuko mushobora kujuza murabagaburira? Mu bisanzwe ico kiri mu byo navyo nyene dutegekanya ku tuntu duto duto abana bashobora gufatira ngaha kw'ishure turagitegekanya, kuko abana bato murabizi yuko usanga rimwe na rimwe bishika bakagorana cyangwa ugasanga bashonje ntibihanganye. Turagitekanya ko hazoba akantu ko kurondera utuntu nk'umukate, utuntu tubayabaye twobafasha kugira ngo bari kw'ishure bakurikirane ivyigwa batekanye. Reka tumanze tubashimire cyane, ariko hakaba ari akajambo mashaka gutekera bariko baradukurikirana umwanya n'wanyu. Murakoze cyane. Hama twagira ngo mu bisanzwe aka kanya dutera kamo abavyeyi bafise abana bageze gutangura maternelle y'amashure y'ibanze, ko bafise abana bo kuva ku myaka 3 bose tubahaye ikaze kugira ngo guhera ku munsi wa mbere wa leta yandikwa nyezina rizoba riko rirakogwa kugira ngo baze kwandikisha abana babo. Hanyuma twabwiye yuko tuzotanguza kandi n'ishure shingiro mu mwaka wa mbere n'abafise abana b'imyaka 6 n'irindwi, nabo nyene ndabateye akamo kugira ngo bazozana abana babo kugira ngo baze kwandikisha kw'ishure ryacu, kuko n'ishure rifise intumbero idasanzwe gutanga ubumenyi bw'akanovera kugira ngo natwe tugire uruhara mu iterambere ry'igihugu biciye mu gisata c'indero. Hanyuma kandi twagira ngo dutere n'akamo n'abafise ico bokunganira, kuko murabizi mu bisanzwe ibi n'ibikorwa by'iterambere rya rusange, n'abafise ico bashaka guterera nabo nyene canke gukebura nabo nyene batobora kugikora kugira ngo ibikorwa canke ihangiro dufise dushobore kurishikako kandi dushobore kuronka ivyamwa bishimishije. Hanyuma kandi twagira ngo tunamenyeshe cyane cyane abavyeyi yuko bokoresha ububangutsi, kuko iyo ishure ritanguye mu kucenda hagiye usanga abavyeyi bacewe canke bisamaje kurondera ibibanza vy'abana, ugasanga yuko baraza umwanya warenganye canke ugasanga ibibanza vyaheze. Rero ni gusiganwa, kuko turafise ibitigiri tutazorenza, ituma twabasaba ko bobanguka bakaza kwandikisha abana ku mwanya ibibanza bitarahera. Murakoze. Reka tubashimire cyane rero kuri aka kanya mushoboye kuturonsa. Turabashimiye natwe nk'ishirahamwe ADI kuntu mwiyumviye kuza kutugendera kugira ngo mutuyagishe, kugira ngo tubabwire ibikorwa bigeze. Turabashimiye cyane, nari murakoze, kandi neje twabahamagara muzokongere kandi mutwitabe. Murakoze. Murakoze cyane. Mutama Mathias, namwe turabashimiye cyane kuri aka kanya mwemiye kwigora mukaza kuganira na Inkerebutsi TV. Ego natwe turabakingurukiye, byaba bikenewe mu duterera kamo kugira ngo ishuri kugira kuri abavyeyi bazana abana babo ngaha kw'ishuri ry'akarorero. Ego cyane mwamukoze. Murakoze. Turabashimiye cyane namwe engineer kuri aka kanya mutonkeje. Ubwa mbere twotera akamo abavyeyi ko bakwiye guhurumbira iri shure kuko rizoza rifise akarusho kadasanzwe. Ikindi naco kandi kamo nagira ngatere urundi rwaruka n'abandi bose kugira ngo babone ko gushira ingufu hamwe ari ibintu by'akamaro. Abarundi tuve mu kuzerinze tuje mu gushira ingufu zacu hamwe. Murakoze.
Murakoze cyane namwe mwese mwadukurikiranye, ariko kandi ngira ndabibutsa ko nk'uko babitubwiye ku igenekezo rya 18 azaba kuwa mbere wa leta yuko iyandikwa rizotangura. Hama byinshi bukeneye kubimenya bibaza ko perezida aca duha akanimero ka telefone. Murakoze cyane. Akanimero ka telefone nkoresha ni 69 amajana 245 amajana 201. Nako kanimero umuntu wese yondondera arico abaza canke arico yunganira ashobora kuca ntorako mu buryo bunyarutse, haba ku nimero isanzwe canke kuri WhatsApp. Akanimero karakora hose. Murakoze cyane rero mwese mwadukurikiranye, ahasigaye na mu bindi biganiro byacu byo hanyuma. Bye bye.